azokubwira ko atayakibona. Wakubwiye yuko wakubwiye yuko mu maraso yawe irimo kibazo, abari bazokubwira yuko amaraso yawe ari mazima. Wakubwiye yuko mu mitsi yawe ari kibazo, abari bazokubwira ko mu mitsi yawe ari hazima. Niwe nyumvise neza. Wakubwiye ko utavyara, abari bazokubwira ko uvyara. Wakubwiye ko uzosazira iwanyu. Abanyumvise ni mutele. Haleluya. Imana igwanye n'abansi bawe. Batatu bari bahagurutse kugira ngo nturangize uyu mwaka. Imana irahagurutse yibutse imirimo yawe. Inama zariko zirakogwa, Imana izitesheje agaciro. Uzobona ikimenyetso cy'abariko baragutegurira imigabo. Uzobona matrase ariko nta kimwe rizogira ku buzima bwawe. Nyemele lutele. Haleluya. Ari inama Imana iburicemwo. Mana we. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Repentance igeze igirugari. Igirugari harasobanura ngo nahantu agakengegwe katembagarijwe. Byumvise aho muri iki kibanza binyuma ni babyumvise. Wewe wabyizeye ukabyumva ukabyemera. Ndatangaje ngo kuri igirugari agakengegwe kose Imana ikamire amajambo mabi yose. Imana yamire imvugo mbi yose. Imana yimire ibyo bakuvuze nabi. Imana ibimire. Sema haleluya. Imana igushumbushyije kabiri kumwe yashumbusha Yobu. Imana igushumbushyije kabiri kumwe yashumbusha Yobu. Imana igushumbushyije kabiri kumwe yashumbusha Yobu mu maheruka yawe. Semeni haleluya. Mbonye abantu bimura, abantu Imana irabimuye. Imana ikwimuriye mu kazi kazima katagira inkomanzi. Semeni haleluya. Imana ikwimuriye mu kibanza kizima kitagira majambo. Imana ikwimuriye. Ni wanyu. Tuendelea na Mungu kwa wakati huu. Kandi ndazi ko tugiye kuba mu bihe tunaenda kwa majira mazuri. Dusabe mwarimu Olivier shike hano. Mchungaji mwalimu Olivier afiki hapa. Atubwire iki Imana yasize ku mutima wiwe. Tuambie kile Mungu ameweka moyoni mwake. Kandi ndazi Imana iraguheza, urahezagirwa cyane. Najua tutabarikiwa sana. Ndazi Imana irakugirira neza. Dukomera amashu mwami Yesu. Tushangilie Bwana makofi. Kubera umwanya wihuta reka nkoreshe w'ikirundi gusa. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Turashima Imana tugiriye neza ku uyu munsi. Tuzamura icubahiro cya Data wa twese. Sema haleluya. Imana irakoze kwitwongeye uno munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nagiriwe ubuntu bwo kuba imbere yanyu. N'ubuntu bukomeye Imana ingiriye. Haleluya. Imana yangiriye neza yindwi kuba ndi imbere yanyu ndiko nsangira namwe ijambo ry'Imana. Nijyambere shoboye kumara indwi yose ndiko ndigisha kandi nkumva ndakomeye. Nta tuzamura icubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Imana yari yabimbariye itarike 10 nkabona simbone ibyo bintu byoce. Haleluya. None byabaye. Imana ikakubwira ikintu, Imana ntabwo ibesha. Yesu ashimwe. Imana ntabwo ibesha. Iyo Imana ivuze ikintu iragihagararira ikagishitse. Bwana sifiwe sana. Mwari bwigire mu muna n'umunsi n'umwe dimanche mpagaze ngaha. Nahagaze ngaha cyagihe mungera tarahari. Geri yaduze ruguru. Rero Imana irabimbarira itarike 10 mwijoro. Ndabyuka ndabyandika.
ndavuga ati ibi bintu kwe simbona inzira yavyo, ariko ndabwira Imana ngo Mana, haleluya, niba ari wowe ubivuze uzomenya ingene uzobikora. Semeni haleluya. Reka tuzamure icubahiro c'umwami Yesu. Imana yari ihejeje kumbwira ikintu hari mu nzozi, mbona umuntu ntashoboye gutahura, mbona ari karagira rusansuma rw'amashengero yandika, numva aravuze ngo aya niyo mashengero nemera. Ariko ikintu cangyoheye nuko ishengero ryacu niryo nabonye Imana ihera ko yandika. Mbona ari karagenda yandika amashengero. Haleluya. Nasobanukiwe ko ari amashengero amwe tubona ariko Imana itayazi. Haleluya. Hari amashengero amwe tubona ariko Imana itayazi. Nabonye igitigiri c'amashengero atanditswe muri ico gitabo, ariko icyanezereye nuko duhagaze mu kibanza Imana izi, nuko duhagaze ahantu Imana iri, nuko semeni haleluya. Imana irambwira muri iryo joro, irambwira ngo inyuma ya bonana niwo musu nico gihe uzohagarara kuri podium ari dimanche. Semeni haleluya. Nibaza ngo nizozi namunge ntavyo namubwiye, ndabivugiye hanyene ubunye ntavyo arazi. Arambwira dimanche ngo nigishe, dimanche ku mugoroba ndigisha, hanyuma nigishije niho mu ndwi hagati ya ku mugoroba yaciye ambwira ati rero nagomba ngo utegure uzokwigisha indwi yose. Haleluya. Numva ari ibintu bikomeye, ushaka kubyumva ari ibintu bisanzwe, ariko numvise ari Imana data ikonfirm ikintu yari yambariye, ndavuga ngo iri jambo rigiye kubohora abantu. Haleluya. Nimba ari ico ndiko ndavuga, ntabwo ari amajambo ndiko ndibwira, ariko ndiko ndababwira ikintu Imana yambwiye. Zari tariki 10 mwijoro, Imana ihejeje kunyereka rusansuma rw'amashengero, irambarira. Numva umuntu ambwiye turiko turaganira. Haleluya. Ubwayo Imana ikambwira ngo witegure inyuma ya bonani nico gihe uzoja kuri podium ari dimanche. Imana rero ikuremera igitangaza. Nubwo novuga byinshi, amajambo ngiye kuvuga nuyumve nk'amajambo yanje, nta majambo mfise novuga, ariko nagomba ngo ijambo ryose riza kuva mu kanwa kanje wumve ko ari ijambo rivuye kuhoraho rigiye kurema igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya. Shimi Imana yangiriye neza, shimi Imana impagaritse hano, shimi Imana ikinyemereye kuba nkiri mu murimo. Semeni haleluya. Nabwo byari byoroshe kugira ngo mbe ndi hano, numva no shimira Imana. Mu 2019 murabizi no nagarutse ngaha mu kwezi kwa kabiri, nari ngwijije imyaka 3 ngiye, kandi kugaruka kwanje kwabaye kugaruka gutangaje. Sema haleluya. Nabwo byari byoroshe, mungera nabizi na mama Janete yagera bizi, namubwira na sheri wanje ico gihe twari mu rukundo, hama ndamubwira konje ntabwo yabitahura, kandi namubwira ati ndaje nje ata amafaranga mfise. Haleluya. Utuntu nakora twari dukeye, ndatugurisha havamo itike, asigaye udufaranga duke. Haleluya. Kandi mwibaze kuza uvuye hanze witwa ngo uri mu rukundo n'umuntu runaka mwiteze kugira ubukwe. Haleluya. Ntabwo biba ari ibintu byoroshe atari ufaranga mfise. Amen. Arantahura, aranyemera, arabyumva, aravuga ati ngwino. Ngeze ngahi Burundi, nta bantu benshi babitahuye, n'abantu benshi babizi. Bamwe bibaza ko mfise amafaranga, ariko nari nje ata amafaranga mfise, ariko nje kubera umugambi w'Imana. Abari ngaha kubw'umugambi w'Imana ni muhumure, nubwo haba ari ibintu runaka mwahomvye, ndabizeje Imana twakoreye n'Imana ihemba, kandi n'Imana igira neza. Semeni haleluya. Ni Imana ihemba. Ndaje turakora umurimo w'Imana mu kwezi nko mu kwindwi, ndaza ndabwira umwungere, ndamubwira ati je numva ngomba gukora ubukwe kandi nta mafaranga mfise. Arambwira ngo warakoreye Imana, ko wakoreye Imana panga itarike. Haleluya. Imana nimba warayikoreye panga itarike, bizogenda neza. Abazi ko bakoreye Imana ni muzamura amaboko mutere haleluya. Numva kubera umunsi wa mbere dimanche mu buryo mpagaze hano, numva no shimira Imana kubw'icyo kintu Imana yankoreye. Na rufaranga nari mfise, ndategura komite ata amafaranga mfise, ariko nkomeza gusenga.
nk'amezi asigaye nk'ukwezi kumwe numva nacanganikiwe nabuze ingene ibintu ndabigenza ata amafaranga mfise numva ijwi rirambwiye ngo byuka wihute hari kuwa mbere ugende ku musozi. Haleluya. Ndiko ndasenga ndahantu mwibuye arandusengera hari amabuye ari ya ku musozi ndiko ndasenga ndirira Imana numva ijwi rirambwiye ngo soma ijambo ry'Imana ari mu gitabo c'ingoma ni jambo Imana yabwiye Salomo iramubwira ngo mukubaka iyo nzu uzoyubakisha amabuye atunganijwe uzobanza yatunganye imbere yuko wubaka iyo nzu ngo yatunganya imyaka 7 ibintu byo kubaka iyo nzu abitunganya imyaka 7 hanyuma Imana irambwira ngo manuka itahire urubanza rwawe ruzogenda neza narutunganije haraheze imyaka 7 ibikenewe byose nabitunganije nugira ubwoba byose bizogenda neza nca ndamanuka urubanza rwanje mwararubonye rwagenze neza nta hantu nasabye ideni nta deni mfise ry'urubanza semeni haleluya naraharuye sanga urubanza rwanje rwa miliyoni zirenga 10 nta n'ifaranga na rimwe nari mfise ariko nari mfise Imana data mwungere yari yambwiye ngo wakoreye Imana ko wakoreye Imana rero ntizokumara amahaza abazi ko bakoreye Imana ni muzamura amaboko mutele haleluya haleluya ntabwo byari byoroshe ndibuka ubuzima bwarancanze muri iyo minsi ubuzima buraba nabi kugeza igihe ndashimira Imana ku mugore Imana yampaye semeni haleluya turi mu rukundo ibintu bishushe nashoboye no kwipangira chambrette haleluya mufashe tuzamura icubahiro c'umwami Yesu niwe ibaze kugurirwa amashuka ndabivugiye ku gicaniro n'umusheri mukundanye nashoboye kwigurira amashuka yo kwifuka haleluya ntiyigeze ansuzuguza sema haleluya iyo wakoreye Imana imenya ingene itunganya ibintu byawe imenya ingene ipanga ibintu byawe Imana ingira neza sinzopfa nibagiye umunsi umwe twigeze kugenda mu kabare n'abandi bantu tugiye gusohoka ambwira ikintu gikomeye nta n'urufaranga nari nifise mu mufuko arambwira ngo sinkeneye yuko umaramara imbere y'abantu ampa 20,000 mu mufuko arambwira ngo aba bantu basororere iyi Imana yaguhezagiye arambwira ngo bajye uze kuriha ntibagusuzugure atarufaranga afise ntiyigeze atandukana nanje mu bihe byari bikomeye Imana ikumezagirire Imana iziduhana umugisha haleluya cyangwa ndabishimiye Imana yangiriye neza ndagira ubukwe biragenda neza akagenda yajya mu isoko murabizi Imana yantegetse gutanga amakositime yose nari mfise mu carama haleluya impuzu ziramperana kugeza igihe umugore wanje tutarabana akaruangurira ishati karagenda kangurira karatu ibintu byose Imana yantegetse kubitanga haleluya iyi Imana igomba kuguhezagira igutegurira umuntu ishira umuntu mu nzira yawe azogutahura azokumva ndagomba ngo muri uyu mwaka iyi 2020 Imana ishira mu nzira yawe umuntu azogutahura semeni haleluya rero Imana yacu ndayishimiye ibyumve imbere yo kumvuga ibindi ndayishimiye kubw'ibyo bintu yankoreye ubu mfise urugo yamaye urugo imumwana nta kibazo ndatuje mu mwana ndatuje muri Yesu sema haleluya Imana yarakoze kindi nshimye ni ku muvyeyi Imana yaduhaye haleluya yanyigishije gukorera Imana yanyigishije gusenga yanyigishije kwihangana haleluya gambira ngo nta muntu yakoreye Imana azokwikorera amaboko ushishikara ukorera Imana ibitaraza biri inyuma haleluya undi nta kintu kibabaje nko kubaho uri kurakorera Imana udafise umuntu agutahura udafise umuntu agusunika muri urugendo nimba uri kurakorera Imana ugira umuntu agusunika muri urugendo Imana ikugirire neza ngiye gusoma ijambo ry'Imana nihuse soma itanguriro
Oh, haleluya. Gukorera Imana ni byiza. Gukorera Imana ni byiza. Mureke dukorera Imana. Mureke twumvira Imana. Yesu ashimwe. Mureke twumvira Imana, dukorera Imana. Izo dukorera ibyo tudashoboye. Izo dukorera ibyo abantu badashoboye. Izo tugeza abantu batotugeza. Semeni haleluya. Izo tugeza abantu batotugeza. Kandi biriya ngo kumvira Imana utagutanga ibimazi. Kumvira Imana nivy'igiciro. Inkoni iriko irakora igikorwa ariko ntiraheza. Izokomeza gukora igikorwa maka uyu mwaka wose tuwusozereye. Izobandanya gukora ijya nkoni uzu. Haleluya. Izokugira udasanzwe, izokuvana ku cyavi gushire hejuru. Kuko numvise Imana irambwira twako turasenga ngaha, irambwira ngo bwira abantu bazana inkoni ikora igitangaza. Rero Imana iriko irakora igitangaza biciriye muri iriya nkoni. Nubwo atacu urabona mwisi imwe mu kigo kirakoreka, nubwo atakiragaragara kiboneka mwisi imwe mu kigo kiraboneka. Tuzorangiza aya masengesho ufise ntaho ifadika mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mureke dukorera Imana. Iyo ntumvira Imana nkorera Imana, ndibuka igihe kimwe mu 2009 mu 2009 ariho umwungere yambwiye ngo tujye gukorera Imana. Ndabwa tujye gukorera Imana. Ni turiko turakorera Imana ngaha turi muri Pentecote. Arambwira ngo Imana yatwimuye tugende. Ntabwo namutahura, ntabwo namwumva kandi babwira. Iyo ntaza kuza ngo mbe muri riyerekwa mba nkiri wa wundi nyene. Mba nkiri wa wundi nyene, mba nkikujya narindi niko nkiri, mba nkimeze. Ariko kubera ko numva Imana nkagenda ntabona iyo turiko turaje. Sema haleluya. Abantu bicaranye ijambo ryahanuwe n'Imana. Nimutekane nimutuze. Na jambo Imana yavuze ngo rihe. Haleluya. Ntabwo twabona iyo tuja niyo tuva. Yarari mwibarabara ibintu byaramuhereye ko. Urabona ikirato kigahera n'itaro igahera. Amen. Ntabwo byari bitahuritse. Ndibuka umunsi umwe yambwiye ndi mu Cibitoke iti uze kuza kwa Mungu na telefone agatelefone nani mvise nshandazimi. Tabandore inzigiye na rushengero rwariho nshandazimi. Ariko kugeza igihe nsenga Imana iranyemeza. Haleluya. Iyo ntaza mba nkimeze kwa kundi. Nawe iyo utaza muri iki kibanza benshi baba bakimeze kwa kundi nyene bari bameze. Mbere ari ubuzima bwawe bwarasubiye inyuma cyane. Ariko kubera ko wumviye Imana ukayikurikira utabona ibyo ukurikiye bifatika. Semeni haleluya. Imana itegerezwa kugushumbusha ikakugirira neza. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro 27. 27 duhere ku murongo wa mbere. Hari abantu Imana igiye kugirira neza ko uyu mugoroba cyane muri iki gitondo. Haleluya. Mwiki gitondo mwaya masaha hari abantu Imana igiye kugirira neza. Hari ingwara, hari ibibazo, hari intambara, hari ibintu wari ufise. Imana igiye gusozera mu izina rya Yesu. Utanga uyu mwaka neza. Dore ku murongo wa mbere nsoma amajambo nihuta. Haravuga ngo Yakobo yihindura Esau atwara umugisha wiwe. Isaka ashaje amaso yiwe asigara abona ivyijiji ihwisha gusa. Ahamagara imfura yiwe Esau atewe mwananje aritaba. Si umunsi uzompitana. None ndarero ni wabire ibyo uhigisha umutana wawe n'umuheto wawe ugende mu ishambo hige undonderera akanyama uheze utekeze icumbe nk'izo nsanzwe nkunda uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa. Amen. Dusome dusimbe ku
dusome ku murongo wa 40. Reka mbansome 27 bice soma ku murongo wa 40. Haravuga ngo aramwegera aramugumbira yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe aramuhezagira. Ati ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima uhoraho yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe kiva mu ijuru no kubiboribori byo mu ndimiro hakikimba impeke na vino. Amoko aza gukorere, amahanga aza kwikubita imbere. Uzuganze abo muvukana, bene nyoko bakwikubita imbere. Uzokuvuma wese avumwe, uzoguhezagira wese ahezagirwe. Amen. Harabayumvise aya majambo narayasobanura bayakiriye. Imana ibaremera igitangaza. Haleluya. Imana ni kuremera igitangaza kuri uyu munsi wa Mungu itariki 9 z'uku kwezi. Le pantaya zara. Muko yabikoreye Yakobo. Bwana asifiwe. Biblia ivuga kwa abahungu babiri. Aba bahungu babiri baravukana ariko bakiri munda bitandukanya kuva bakiri munda. Semeni haleluya. Batwaye nyina watwaye inda nyina wabo bana ngo abo bana basitanira munda bituma nyina agira ubwoba bituma baja gusiguza Imana. Semeni haleluya. Bagiye gusiguza Imana. Imana irababwira ngo mufise amahanga abiri. Abo bana bazokwitandukanya kuva bakivuka. Semeni haleluya. Shaka ndakubwire ibintu nka bitatu, amabanga nk'atatu ashobora kugushikiriza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ashobora gutuma usingira cyangwa ufata ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe. Bega bari mu kino kibanza bafise icyo Imana yavuze ku buzima bwabo ngo bazamura amaboko batele haleluya. Setela icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kirahari. Kiriho. Icyo Imana yakubwiye kirahari. Nubwo kitarashika utaracakira ariko kirahari. Biblia iravuga ngo abo bana bagiye kuvuka. Uwa mbere asohotse itwa Esau asohotse ngo asohoka mutoyi wiwe amufashe ukuguru. Ibi bintu bibaye nibiki? Ibaza abana bariko baravuka hajya mukuru asohoka butoya amufashe ukuguru ariko aramukwega. Ati wewe kuragenda kitari gihe cyawe. Batangura gusitana mu kuvuka. Ati wewe cyo kibanza ugomba reka nababwire Yakobo yasobanukiwe igihe ciwe akiri munda. Haleluya. Yasobanukiwe inyenyeri yiwe kuva akiri munda. Haleluya. Yasobanukiwe icyo Imana yamugize akiri munda. Aravuga ngo naho mbarugiye ubwa mbere si wari ukwiye kugenda ubwa mbere. Aca mukwega ukuguru ariko arasohoka. Amaze gusohoka babita amazina bose. Umwe mwita Esau undi mwita Yakobo. Haleluya. Abana barakura. Biblia iravuga ngo butoyi aba mwihema. Bwana sifiwe sana. Butoyi aba mwihema. Yama hafi ya mama wiwe. Yama hafi y'ibirenge bya mama wiwe. Ngo ariko bukuru wewe wa Esau wari inyererezi. Nimwibaze isi yose yari yuzuye ibintu. Ariko Esau ahitamwo kuja kugwiga. Akumva impene inka nizimuryoheye. Akaryoherwa n'ubusihiri. Ubusihiri murabuzi n'imende n'amafuku. Akumva nivyo bimuryoheye kandi ibikoko byose byari byabo. Akumva byo bimuryoheye ariko byari byavuye ku Mana kugira ngo igitondo kimwe azasohoke. Semeni haleluya. Abise Yakobo. Haleluya. Biblia iravuga ngo muri ico gihe Isaka ashaje ageze mu zabukuru atakibona. Ahamagara umuhungu wiwe w'imfura. Ako narashika kuri ico gihe wigiye kimwe Esau avuye guhiga shonje. Asanga Yakobo yakaranze. Yari umuhanga wo gukaranga.
yakaranze ibiharage yashizemo ikirungo yashizemo amamesa numbaze ako ngo byaratukura sema haleluya byaratukura Bibiliya avuga ngo ya Esau abibonye umutima umuvamo abwira Yakobo ngo ngaburira numva ngiye gupfa aramubwira ngo sindaguha abati nani tuvuka bati sindaguha ahubwo nsinyira sinko kuva uyu munsi utakiri samuragwa ari jewe mbaye samuragwa w'ibya data byose aramubwira ngo basamuragwa bimariye iki ngiye gupfa ninapfa ubwo si uzotwara se ngiye gupfa mpaniri haleluya Imana yambariye ngo abantu ntibariko barasobanukirwa icyo Imana yabagize n'icyo yavuze ku buzima bwabo bagatakaza ibintu by'agaciro bagatakaza ibintu by'umumaro kubera akantu gato akantu ataco kamaze isaha imwe umuntu agatakaza ubugingo budashira iminota 5 umuntu agatakaza ubugingo budashira rero turabasamuragwa mu bwami bw'Imana semeni haleluya turabasamuragwa mu bwami bw'Imana kandi irahari haleluya kuba ushonje uno munsi kuba wishwe n'inzara uno munsi ibyo ntacyo bivuze ejo uzojya ejo uzohaga byose bibikiwe wewe ubutunzi bwose bw'Imana bubikiye wewe ege giti mutarabironka nuko utarakura ariko numara gukura Imana izogushikiriza ibyawe byose ariko kubera inzara abantu bariko baratakaza indangagaciro bariko baratakaza ubwami ikintu ca mbere gituma umuntu asingira cyangwa ashika kwisezerano ryiwe nuko aba maso haleluya icyo tuzobejo kiradutegereje nimbuze ngo icyo tuzobejo kiraturindiriye naho kiriko kiraja reka gukangwa n'ibintu by'akanyisase icyo tuzobejo kiraturindiriye semeni haleluya ntukangwe n'ibiharage umuntu agatakaza ubwami agatakaza ijuru agatakaza igihugu agatakaza ubugingo kubera akantu ibicumi ibihumbi ijana umuriyoni nababwiye nigeze kubabwira ngaha musumve ndabwira burya shetani amafaranga ntacyo amubwiye yoguha n'amamiliyari kugira ngo uhombe ubugingo budashira yoguha n'amamiliyari kugira ngo gusa akutahane haleluya bajya abantu binjira muri franc-maçon na illuminati ntibabaha n'amamiliyari kugira ngo baze bahombe ubwami bahombe ijuru bakamuha kugira ngo hari umuririmbyi umwe yitwa Beyonce haleluya baramuhaye amafaranga yose abahashoboka ubu bamugize ameze nk'Imana aheruka kugura inzu imiliyoni 100 z'amadolari iyo nzu ni inzu basengeramo bamuhinduye Imana aheruka no kwandika igitabo ciwe basoma muravyumva kugira ngo gusa base bamutahi amamiliyari n'amamiliyari shetani yo yaguha kugira ngo uhombe ubugingo budashira reka ndababwira ubugingo twiteze naho buhwanye n'udufaranga twifuza tw'uyu munsi ubugingo bw'ejo twiteze semeni haleluya naho buhwaniye n'ibyo ukeneye Paulo yaravuze ngo nigiki cyo nandukanya n'ubugingo budashira nigiki mbega n'abantu mbega n'abamarayika oya ngo nta kintu na kimwe Paulo ngo yari yaragiye mu ijuru abona ibintu ubwenge bwiwe budashobora gutahura no kuvuga akabyumva akabibona ariko kugira ngo abisobanurire abantu bikamugora aravuga ngo naho nopfa haleluya naho nopfa nimureke dukizwe kugeza no ku munota wa nyuma ku mwemu ya nyuma dushake duferekane babwire urupfu ni inyungu ku mwana w'Imana
urupfu rw'umugororotsi ni inyungu, kuko biravuga ngo hahigwa bapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Hari abantu bari ngaha bagiye kuruhuka ngo bazamure amaboko Yesu batere haleluya. Sindaza neza mu ijambo ariko ndashaka kugira ngo banze ndabereke ibi bintu iyo bipfa. Sema haleluya. Bibiri iravuga ngo Esau atakaza ubusamuragwa kubera ibiharage by'umuti. Si n'umunsi umwe, iminota. Yibaza ngo ni ibintu yavuze, reka ari ibintu umuntu yatura akibaza ngo ari karafyina. Haleluya. Ibintu watura n'akanwa kawe uze witonda. Niyo mpamvu bikwiye none igihe watura majambo ku mwana wawe cyangwa kundi witonde. Haleluya. Ibyo Imana abwiye Abisirayeli ngo ibyo mwivugiye nibyo nzobakorera. Mwavuze ngo nimushaka kuja i Kanani nimuzogerayo. Haleluya. Muze mutinya Imana. Hari abantu bavuga ngo Mose ngo yaratsinze Imana ngo ayihiciye umvira. Reka ndababwiye Imana yango yaretse kubica uwo munsi ariko igendera bica kamwe kamwe. Mose ntiyigeze asobanukirwa n'ikintu na kimwe. Yararetse kubica isaha imwe ngo ibamare ariko ngo igendera kubita ingenda. Reka ndababwira umunyabyaha naho yozamuka akaja ku busongero bw'inzu azovunagwa giturumbuka atagira gitabara. Kandi icyaha reka ndababwire icyaha ni kidutandukanya n'ubusabane n'Imana, kidutandukanya n'ubw'Imana. Icyaha kiratwirukana. Icyaha wagikoze kikagutuma uca mu ishyamba, kikakugeza mu byanwa ntuce mu bantu. Icyaha kidukura mu bantu kikadushira mu gisaka. Icyaha kidukura mu gisagara kikadushira mu gisaka. Wirinde ikintu cyo gukura mu bantu. Haleluya. Icyaha kumenya icyo Imana yavuze, kumenya icyo Imana yakugize. Haleluya. Ijambo numva rikomeye cyane tugomba kwishimikiza cyane uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana iduhe inkomezi dukoresha uyu munsi, iduhe n'inkomezi tuzokoresheje. Haleluya. Kuko ejo hatubikiye byinshi. Ejo hatubikiye byinshi. Esau takaza ubusamuragwa yibaza ngo ngo ntangorane ntacyo bivuze, none ko yabivuze ari babiri ariko mu isi y'imwemu Imana yari yamaze kumukura ku rutonde. Hari abantu tubona bagenda tukababona bavugira Imana, tukabona bahagarara bavuga, ariko Imana yaramaze kubakura mu murongo, yaramaze kubakura mu gitigiri cyabo yemera, yaramaze kubafuta. Ukamubona ahagarara ukamubona agenda ariko itamwemera. Yaramaze birirwa ngo hari abantu bagerewe kurimbuka nka Yuda. Imana kuri muri cyo gitigiri mu izina rya Yesu. Ibyo biva kuki? Kugira ngo umuntu abe muri cyo gitigiri biva kuki? Nigihe umuntu akora ibyaha akabikora ibigirankana ari mu nzu y'Imana. Ugakora ibyaha ugasubira ukabikora. Biravuga ngo ibyo urabikora nanje ngahora ukiyumvira yuko nkanye nawe gose. Ariko nzoguhana bishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Abantu mwaka karere ko muri East Africa turaboshwe n'ubujyaje. Turi njyaje ye. Umuntu aragusekera ariko aragukaririza imbugita. Akagusekera akakugurira ifana ariko arashira mu isumu. Ubaza ngo waguhaye uburozi n'umwasi wawe. Wa undi yaguhaye isumu gakwagufa baza ngo n'umwasi wawe. Imana yo mukwereka wosanga ari umubanyi wawe, wosanga ari umuntu mugendana, wosanga ari umuntu mukorana. Imana duha imbaraga zo kumenya mu izina rya Yesu. Dushobore kumenya injyajya. Wakugiriye nabi si umwasi wakuri. Umwasi umuntu wo hafi yawe. Abanza akakwagaza. Nka kujya kwingurube, ingurube bagiye kuyicumita. Babanza bakayagaza ikaryoherwa. Bagaca bacumita. Niko abantu bo mu turere twacu two muri East Africa bameze, Burundi, Rwanda cyane cyane. Haleluya. Turi njyanye. Ariko Imana idukure ku
uwo mwuka. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli yarihanye yihana ibyo atakoze. Natwe turazamuye amaboko, Mana mwibi birere ikirere cyacu dukiziye imyuka mu izina rya Yesu. Dukiziye imyuka. Umuntu akakugirira neza afise utuntu agushaka, afise utuntu agomba kugukurako, akakwereka ko agukunda mugabo atagukunda. Imana ndagomba ngo muri uyu mwaka izobaha amaso yo kumenya indyarya, abababesha, ababereka ko ari inshuti kandi atarizo. Imana igutandukanye n'abo bantu mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu babyizeye ngo bazamura amaboko. Haleluya! Imana izi kuvane hagati na hagati yabo ba. Umwana w'umukobwa araza ashitse aravuga, ahita baramubaza, je nari nicaye nkari kuri kese, baramubaza ngo ushaka iki, tuguhe ikintu ukeneye muri no aka nguriya. Aho nari nicaye. Imana ikumpera imbaraga z'uyu munsi n'imbaraga z'ejo. Imana ikumpera ubwenge bw'uyu munsi kumere n'ubwenge bw'ejo. Imana ikumpera inkomezi z'uyu munsi kumere inkomezi z'ejo. Imana asema haleluya. Aho udashobora gusenga, aho udashobora gufata amasengesho ya jene kwisonzesha, aho wageze Imana izi kuvuganire, Imana izi kugwanire, Imana guhagurukire, Imana asemeni haleluya. Bya bindi wakora bize bikuvugire. Hari abantu bafite imirimo myiza nga n'urupfu iyo ruje Imana ivuga ngo uyu ni haragira ko apfa, uyu ni haragira ko apfa, uyu aracyasigaje imyaka 30, uyu aracyasigaje imyaka 40, uyu muntu aracyasigaje igihe kiniki. Urupfu rwamaze kuza Imana ikarutangira. Hari abantu Imana igiriye neza kubera ibikorwa bakoze byiza birandikwa. Semeni haleluya. Wageze mu nzu y'Imana ukorera Imana n'ubuzima bwawe bwose, utanga ibyawe byose, abantu bakwita icucu, abantu bakwita umuntu utagira ubwenge. Reka nakubwira, iyo wamenye iryo banga hari abantu bakwita ikirofa. We amayita imbere bashaka kutwereka ko afite amafaranga. Reka ndakubwira, ajya amafaranga wakoreye mu Imana azokuvugira ya yandi ari muri banki atana kimwe ari karavuga. Mana yanjye ajya ari muri banki nta n'ijambo nari mazovuga, ahubwo bazo wewe ucikanye bazoca batangwa kuyapangira imipango, batangwa kuyapangira imigambi. Ariko ya yandi semeni haleluya azokuvugira uri muzima no mu rupfu. Wageze mu rupfu rwamaze kugushikira rwaje neza, Imana ivuge ngo ntumira, uyo ntamirika, uyo ntarika, yarigeze kunkorera neza, yarigeze kunezeza atagombye kunezereza abantu, yarigeze gukora ibyiza atagombye kubikorera abantu. Semeni haleluya. Arabana Imana igiye gushumbusha umurengera kuko nabo bigeze gukora. Ndamubaza ngo je ngiye kumubaza ishashakara, acarambira ngo ntabwo nshaka ibindi bintu, shaka wewe. Kandi akubwiye ngo ashaka wewe nawe uca wumva, abakeneye wowe nyene. Aho hantu haraduga canke harakika. Imana ikumpera inkomezi. Ico gihe ni cyagushikira, ico gihe ni cyakuzako, uzoshobore gutsinda, uzoshobore kuronka ikamba. Semeni haleluya. Reka ndababwire, iyo nanigwa simba mpagaze imbere yanyu. Imana yari izi ko umunsi w'itariki 9 mwaka 2022 mu kwezi kwa mbere nzoba mpagaze imbere y'ikoraniro nk'iri. Imana yararaba mu isi y'imwe ikabona ikoraniro nzoba mpagaze imbere, ikavuga ngo hagarara tsinda kuko ndakubikiye byinshi byiza. Satani nawe akabibona batereka ndamupapuze. Reka Satani apapuze ibyiza, akagupapuza amasezerano y'Imana, akagupapuza umugisha w'Imana kugira ngo utakaze ibyo Imana yakuvuzeko. Haleluya, haleluya. Aho narahavuye. Reka ndababwire, Shetani ni njyajya, Shetani ni njyajya. Uwo mukobwa yarandondera kugeza igihe je ndamubwira, yasigiye nimero ya telefone ngo je uzompamagare tubonane. Ndamubwira tina telefone mfise. Haleluya, haleluya. Okwereka ikintu yaciye akora, yaciye ama telefone ya Samsung
nziza, arambwira ngo none urabura telefone jewe mani ntacyo uzomburana. anyereka ko ari umuntu mwiza cyane, ankunda cyane. Hari umuntu ariko araguhendahendesha utuntu, hari umuntu ariko araguhendahendesha agakanzu, hari umuntu ariko araguhendahendesha akarato, hari umuntu ariko araguhendahendesha oya 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 oya, kabe kamwe, ariko kabe kamwe karimo amavuta y'Imana. Semeni haleluya. Tuma wambara kamwe karimo Yesu, kamwe karimo Imana, gasumba amagari de robe n'amagari de robe yuzuye atagira mwi intahe. Hari abantu butwicaranye ngaba bafise ibintu ariko atoshingira intahe, atohagarara imbere y'abantu bavuga iyo byavuye, ko byavuye mu manyanga, byavuye mu busuma, byavuye mu bintu bidashoboka, byavuye mu biturire, byavuye mu bintu nashobora guhagarara ngo acingire intahe. Haleluya. Ni wahagarara, Imana izoguhagararira, Imana izokuvuga, Imana izokugwanira, Imana izogushigikira. Sema haleluya. Vuga ngo go rugamba yararunesheje, nararunesheje, ariko icyafashije ni giki? Ni imbaraga z'uyu munsi, ni imbaraga z'ejo, ni imbaraga n'amasengesho nari narasenze turi muri jama, n'amasengesho nari narasenze turi ngaha, n'amasengesho nari narasenze hariya muri quartier nefu kwa mama Clementine. Hari amajoro menshi twaraye dusenga Imana, Imana ikambwira ngo nzokurinda, Imana ikambwira ngo nzokuzigama, Imana ikambwira ngo nzokugirira neza. Haleluya. Ibyo nibyo byanzigamye. Ndagomba ngo uyu munsi wakira imbaraga tuzogufasha muri uyu mwaka wose, tuzogufasha muri aya mezi yose, tuzogufasha zakiretera. Haleluya. Semeni haleluya. Biblia iratubwira amajambo twasomye, iratubwira ku mukuru uyo mugabo yitwa Esau na Yakobo. Biblia iravuga ngo Yakobo ahezagirwa umugisha utari gwiwe, ahabwa umugisha utari gwiwe. Biblia iravuga ngo Esau ashitse abazase, aramubaza ngo data, wari ufise umugisha umwe gusa, none akanwa kavuze siko kosubira kakavuga, ntiwosubira ukampezagiraga data. Aramubwira ngo namaze kumwegurira ibintu byose, namweguriye ingano, namweguriye bene wabo ngo abaganze, namweguriye ibintu byose, none wenda guhika ibisigaye. Ngo ararira cyane, agira agahinda gakomeye mu mutima kubera akabuze umugisha kandi yategetswe kuwuhabwa. Ariko ijambo ryiza ryanezereye ni ijambo riri ku murongo wa 40 rivuga ngo inkota yawe niyo izokubeshaho, kandi uzokorera muri umunawe, kandi igihe kizogera uzokwigobotora wikunkumura ingogo yakwambitse mwizosi. Komera iyo Mana amashi. Se aramubwira ngo mwana, naho namaze kumuha byose, naho yakwambitse ingogo mwizosi, naho yakwikoreje ibintu bikomeye, ndabibona ndabiratse mu isi y'imwemu, igihe kizogera wigobotore, wikure kiyo ngogo, wikure kiyo migozi yakubohesheje. Nanjye Imana yambwiye ngo ndababwire ngo igihe kirageze abarepentanse, igihe kirageze abakoreye Imana ngo twigobotore ingogo batwambitse, twigobotore imigozi batwambitse, twigobotore. Igihe cyageze ngo wa mukobwa we wigobotore muri ubwo buzima, igihe kirageze ngo wa mubyeyi we wigobotore aho hantu. Semeni haleluya. Ngo yagushize mu buzima budasobanutse, ngo ari igihe ndakibona. Semeni haleluya. Igihe kirageze ngo abana b'Imana bagaragare, igihe kirageze basenze bahembwe, igihe kirageze ngo abakoreye Imana bahembwe, igihe kirageze ngo abaraye amajoro bahembwe, igihe kirageze ngo abisonzesheje bahembwe, igihe kirageze ngo ingogo, imigozi, ibintu byose bashize ku buzima bwabo, ibyo bakoresheje bagutsindagira hasi, igihe kirageze ngo ubyigobotore. Ntiwanyumvise neza. Hari umuntu yakugobetse mu buzima runaka, hari umuntu yakugobetse mu buzima runaka, ariko ya nkoni yawe igiye gutuma wigobotora, yaba utumvise ubuteye. Ndiko ndahanurira ubuzima bwawe,
ndiko ndahanurira ubuzima bwawe wigiye kirageze uku kwezi ni kurangira. Aya masengesho ntabwo arangira ukiri muri ubwo buzima. Aya masengesho y'iminsi 30 ntarangira utarigobotora yara warunyumvise umutwe. Haleluya. Wigiye kirageze. Hari umuntu yaguhambye mu kuzimu runaka, hari umuntu yaguhambye mu ahantu mu mbobane z'ibiti. Niwe canke siwe, ni mwene wabo canke n'uwahora mu mahanga. Uzubabwire ngo ni jewe ijuru ryanyibutse, uzubabwire ngo ni jewe ijuru ryanyiyumviyeko, sembeni. Haleluya. Ndabona abakobwa bagiye kumva telefone y'umuntu muzima, bagiye kumva telefone y'umuntu akwiriye. Hari abantu badakwiriye Imana yagukuyeho, hari abantu badakwiriye Imana yagukuyeko, igiye kuzana abantu bakwiriye. Yaba munyumvise abakobwa muba mwahagurutse mu gatela. Haleluya. Kuko Imana igiye kugira amtiage, Imana igiye kugira amtiage y'ibyiza. Sema haleluya. Ndihuta n'umwanya. Utaye rikozedela konsedida. Ngiye kurangiriza kuri umurongo uri muri Yesaya. Mirongo 25. Yesu ashimwe cyane. Ushaka wifotoza agafoto kabiki, ugiye gutangara, ugiye kwiraba utangare wewe ubwawe. Mana yanje ndiko ndahanura. 25 ku murongo w'8. Iri jambo ryandi kuri surinye, ni jambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe ku uyu munsi itariki 9. 25 ku murongo w'8 haravuga ngo, mwahabonye ngo dusome cyakuvuga iminota 10 cyo dusenga Imana, mvugira ijambo Imana yampaye. Urupfu uzorumira miyonzwa. Ari abatabyumvise canke batumvise, urupfu uzorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose. Kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose, n'ubumaramara bwo ku bantu biwe azobukura ku isi yose, kuko uhoraho ari wabivuze. Urupfu ararumize mironzwa. Aya masengesho reka nakubwire, hari urupfu rwari ku buzima bwawe, hari ibyago byari ku buzima bwawe, hari intambara zari ku buzima bwawe, hari byari byateguwe ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo ibyo byose igiye kubimira miyonzwa, kwa kundi ya nkoni ya Mose yamira bwa buyoka bw'abapfumu, yamira bwa buyoka bw'abarozi. Imana irambariye ngo ndakubwire, niho ndiko ndabwira n'abawumva, nabo ufise amatwi yo kumva. Irambwiye ngo urwo rupfu rwari rwateguye ku buzima bwawe, Imana izanye imbaraga zo kurumira. Ntabwo muri ko murumva ijambo ry'ubuhanuzi. Iravuze ngo igiye kuzana imbaraga zo kumira miyonzwa. Muramaze kumira ubugari y'ubumira, twebwe ababo ntiduheke kimyumbati. Urupfu Imana iragwasamiye. Narivuze ngo Imana iragwasamiye.
ku buzima bwawe hari hateguye urupfu. Satani yari yateguye urupfu. Satani yari yateguye kukwica. Satani yari yateguye kukurangiza mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Ariko Imana iragisibye ico kinogo. Imana irasibye ico kinogo. Imana irasibye urwo rupfu. Imana irafutanganije. Bega abantu bizeye ico Imana ikavuga ni bande ngo batele haleluya. Imana izokurinda, Imana izokuzigama, Imana izogukomeza, Imana izogushigikira, Imana izotanga ingabo ku bwawe, Imana izotanga abakomeye ku bwawe, Imana izotanga Ethiopia na Sheba ku bwawe, Imana izotanga abakomeye ku bwawe. Imana latesheketeria. Umviriza, Imana iravuze. Umviriza, Imana iravuze. Niduhagaze ku gicaniro ngo tuvuga amajambo yo gupapagura tuvuga ibintu twibwiye. Ndiko ndakubwira ico mbwirishwe n'Imana. Iyo ngwara yari iri ku buzima bwawe, shatura iri jambo, imbaraga z'Imana ziyimire mu izina rya Yesu. Ndatuye ngo iryo deni ryari ku buzima bwawe. Ndatuye ngo uyo muntu yari yaguhagurukiye. Imbaraga z'Imana zasame, 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 zimire, zimira. Nubu ndabona ziriko ziramigwa. Nisa ndabona ziriko ziramigwa. Akakanya ziriko ziramigwa. Akakanya ziriko ziramiragugwa. Akakanya ziriko ni wanyumvise neza. Hari umuntu yari yagupangiye kukugirira nabi. Hari umuntu yari apanze kukugirira nabi. Hari umuntu yumva ico ndiko ndavuga. Hari umuntu yumva ico ndiko ndavuga. Ijuru rigiye kwihagurukira ari kugwanira. Ijuru rigiye kwihagurukira ari kugwanira. Ijuru rigiye kwihagurukira ari kora kazi. Ijuru rigiye kwihagurukira ari kora kazi. Ijuru bwacyo saba marayika bagiye guhaguruka. Ni Imana ubwayo igiye guhaguruka. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Ndabona gacu. Ndabona gacu. Ndabona gacu kuba repentance. Ndabona gacu ku bakobwa n'abamama n'abapapa. Ndabona gacu kazanye ibyiza. Ndabona indogoba zije zihetse ibyiza. Ndabona indogoba zije zihetse amasezerano. Ndabona indogoba zije zihetse iby'Imana avuze ku buzima bwawe. Wewe uri hariya inyuma. Tela haleluya. Shengero ry'Imana ngo rigeze Girugari. Bwana sifiwe. Imana irambwiye ngo abana bawe bazorindwa n'Uhoraho, bazorindwa n'Imana, bazoshikigikwa n'Imana, izobaramira, izobazigama. Uyu mwaka nta bigandaro, uyu mwaka nta bigandaro, uyu mwaka nta bigandaro, uyu mwaka nta bigandaro. Ahubwo uyu mwaka rebo sheteterida riniza tayazala bitezeta. Imana iragomba igushumbusha, kandi Imana iragomba igushumbushe kabiri. Imana ya repentance iragomba kukumara ubukene. Bonye Imana iguterura ikwimurira mu kibanza runaka. Imana irakwimuye mu kibanza. Namba tasha ari biguteye haguruka utere haleluya. Imana barateze nibyo, barapanze nibyo, ariko reka ndababwire ntawozi ibya Rusizi, ntawozi ibiruruse. Iyo ruzibiye iburyo ruca ibumoso, iyo ruzibiye mu nzira zose ruca inyuma n'impande. Iyo byanse hose rurapasura. Harabana imbaraga z'Imana zigiye gupasurira. Sema haleluya, sema haleluya. Imana igiye kukurihira. Imana igiye kukurihira. Imana irambwiye ngo igiye kukurihira. Hari ikintu cyari kikuzengereje utabona ingene wokiriha, ariko Imana irambanye ngo ndakubwiye ngo uyu mwaka utararanga. Simvuze hariya Imana yaje ugiye kubona Imana ikoresha abantu uzi nawe utazi. Ikibazo cyakurijije Imana irambwiye ngo kirarangiye. Hari imigabo mibi yari yaragizwe ku buzima bwawe, ariko Imana irambwiye ngo ndakubwire rotetere bashandaya. Imana ya Abrahamu na repentance, Imana ya Abrahamu na repentance igiye kugukorera igitangaza. Bose bagiye igiye kuguhoza ayo marira maze imisuri kurarira. Haleluya. Ndiko ndumva ubuzima bw'abantu
bwari bwarapfuwe ariko Imana izuye, ariko Imana izuye. Reka manure, reka manure, reka manure. Semeni haleluya. Hari abantu bari muri kariya kazu tubarabye ndushobora kubabona, ariko Imana irambariye wigiye kubasohokana mugaragare mumenyekane. Mugiye ntiwanyumvise yabari unyumvise ubuteye haleluya. Abo mwakariya kazu ni mutele haleluya. Hari abantu Imana irobanuyemo. Kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose. Imana ntiyacaguye ngo abana abarepentance muzi ko muri ko murari ngo ku mosozi ya bose. Nawe nuzamura amaboko byakira uvuge ngo nubwo atamuntu nabona, nubwo atanshuti nabona, nubwo atamugenzi nabona, nubwo atamuntu nabona hanze, igiye gukoresha ibiti n'amabuye, igiye akomera iyo Mana amashi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Igiye guhanagura. Mugiye kubona abantu baguma baza ngaha bashima Imana ngo ndashima Imana ko yamanaguye, ndashima Imana ko yamanaguye, ndashima Imana ko yafashe igitambaro ikamanagura, ndashima Imana. Mugiye kubona inaye fire, inaye zitavanako z'abantu Yesu yahanaguye amosozi. Ndiko ndabwira abantu bariko bararira, ndiko ndabwira abantu bababaye, ndiko ndabwira abantu bafise agahinda, ndiko ndabwira abantu batawe, ndiko ndabwira abantu bahebwe, ndiko ndabwira abantu batakigira n'umuntu n'umwe asigaye. Abo ndiko ndabwira wowe ugifise aho ukuntu wobigenza siwe ndiko ndabwira, ariko ndiko ndabwira umuntu adafise ikintu cyo muvugira ariko afise Imana mu ijuru. Yakoreye Imana, yakoreye Yesu. Semeni haleluya. Tuza Esteri ntiyarazi ingene vyogenda, Esteri ntiyarazi ingene vyokoreka, ngo ariko mu kanya nkako guhumba Imana irategeka bamutunga inkone. Inkone ufise, inkone ugendana, inkone umwami ntabwo ugiye kuyitungwa n'abantu bato bato baciriritse, ugiye kuyitungwa n'abantu, ugiye guhamagarwa n'abantu, ugiye guhamagarwa n'abakomeye. Sema haleluya. Hari amakontra, hari abantu bagiye gusinya za kontra zikomeye, hari abantu bagiye gusinya za kontra zikomeye, hari abantu bagiye gusinya ibintu bikomeye. Nimba hari ikintu nigeze guhanura kikaba, ndatangaje ibindi ko ndahanura bigiye kuba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ugiye kubona Imana igiye kugushira ku mugongo igutembereze, igiye gushira ku mugongo igutembereze, ikwicarikane n'abakomeye, ikwicarikane n'abami, igusangizanye n'abami. Abanyumvise bakabyizera nibande ngo batele haleluya. Rapa yababashante taida. Ndi mu ijambo ryo guhanura, ndi mu ijambo ryo guvugishwa ku buzima bwawe. Imana yavuze ngo ikintu izovuga kizoca kiba vuba na vuba. Si ibintu rero byo muri kazoza, ni ibintu bya vuba. Si ibintu bya kera, si ibintu bya kera, ni ibintu bya vuba. Si ibintu byo mu myaka igiye kuza, ndiko manura ibintu bya vuba. Sema haleluya. Ubuzima bwawe bwarumye, bumera nk'amagufa yumye, bumera nk'amagufa atakigira ubuzima, ariko Imana igiye gutuma abantu bacangana, igiye gutuma abanyabwenge bacangana, igiye gutuma abantu batari bakunze bacangana ikigo. Izina ryawe bagiye kuryigako, izina ryawe bagiye kuryigako. Yaba wari unyumvise ubuteye haleluya. Musenga bahagarara gatoya, musenga bahagarara gatoya. Navuze ngo muhagarara, nimuzi ico ngira nkora. Icara. Wicaye ku mutwe w'abarozi bakuroga, wicaye ku mutwe w'abarozi bakuroga.
Imana irambwiye ngo ndakubwire ngo wicaye ku mutwe abantu bakuroga, hari abantu bakurara kijoro n'umurango, hari abantu bagukinda kijoro n'umurango, hari abantu barara barakindira ku buzima bwawe. Imana irambariye ngo ndakubwire ngo wicare ubicarire ko. Iyo umuntu mwicaye ku mutwe uba wamuhejeje, uba wamurangije. Byizera ubyumve mw'imwemu. Rapaya baba shekete, rasheketeria dazan, baragasishuru, tanto zeteria, rico si de la, rico safa de la. Subir uhagarare, subir uhagarare. Wari uhejeje kwicara ku mutwe w'abarozi. Imana irambwiye ngo icara ku mutwe w'abapfumu. Icara ku mutwe w'abapfumu, icara ku mutwe w'abapfumu, abapfumu bo mu Rutana, abapfumu bo mu Buyenzi, atetantara bashekose. Icarako, icareko, bahonde, semeni haleluya, sema haleluya. Sanguduzu kuguru guki, sanguduzu kuguru guki. Urikura bafyonda, urikura bafyonda. Urikura bafyonyora, urikura bafyonyora. Dashenterida, urikura baponda ponda, urikura bamenagura, urikura musamari. Arico niko ndakora mwisi y'imwemu, arico Imana ikirambwira mwisi y'imwemu. Fyonyora, menagura, neutraliza. Daritoze tetetetetet, rashe tetetetetet. Ayayayayayaya. Hari umuntu yaragwaye ukuguru. Muri uko kuduza ukuguru Imana iguhaye gukira, Imana iguhaye gukira, Imana iguhaye ubutabazi. Lasheketeteteteria ye abo ngahani turi kumwe. Honyora mu izina rya Yesu, honyora ku mutwe w'abapfumu. Turiko turahonyora ku mutwe w'abapfumu, turiko turahonyora ku mutwe w'abapfumu. Ayayayayayaya, mufashe mutele. Haleluya. Hindela tazaya. Thank you. Thank you. Shira amaboko yawe ku mutwe wiyicariye, ntiwiri guhagarara. Uwo mutwe wari kura kujya ntuzosubira kuwumva. Iyo misonga yamanuka muri colonne vertebrale mu ruti rw'umugongo ntuzosubira kuyumva. Niwanyumvise neza, ikintu cyose cyari cyarakoreshejwe cy'amarozi Imana igitesheje agaciro ku buzima bwawe. Imana igitesheje agaciro ku buzima bwawe. Abanyumvise bakabyizera nimutele. Haleluya. Nimuhagarare, nimuhagarare, nimuhagarare. Jesus. Hari imbaraga, imbaraga ziruteze, imbaraga zose izoni za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga ziruteze, imbaraga zose izoni za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga. Uzamuye amaboko, uzakire. Kasaba umwungera ashike hano. Hari imbaraga, hey, hey.